Voilà, ni NF Young. Karibu muri iyi video nshasha, uno munsi niyumviriye ko vyoba bien tuvuganye ivya droit d'auteur n'ivyunguka vyayo. Tuza kubivuga mu bice bitandukanye, mugabo turagerageza kuvyorosha ko dushoboye kugira tubitahure twese. Bon, nkuko mubizi ni sujet iri flou sana. Mugabo imbere yuko tuvuga ivy'iwacu, reka tubanze turabire hamwe ivy'ahandi hantu. Bon, reka dufate akarorero ku Bufaransa. Nubwo atari bo ba mbere canke les meilleurs dans le sujet, mugabo quand même baratahura gose iyo sujet kandi barafise uko babitunganije. Bon, reka turabire hamwe insiguro y'amajambo agoye kugira dutahure un peu plus sur le sujet. Duhere kuri distribution. Lebo itora 30% y'amahera y'indirimbo canke ya œuvre artistique, hama artiste agatora 70%. Aho muca muvuga nimba vyoroshe gupublia indirimbo gute notanga un tiers ya profit ya indirimbo zanje. Bon, lebo ntuyiriha kugira ipublie indirimbo zabo, gusa ni kubw'inyungu zabo n'inyungu z'umu artiste wabo kumushira ku ikarata. Rimwe birasaba ko baca bamucisha mu ma playlist nka Spotify manini kugira aboneke. Bon, tukivugisha parenthèse, ndi mu gukora playlist ya Spotify aho nzoshiramo aba rappeurs bari sous-côté dans l'industrie ya mu Burundi barabizi, tukaba tuzobivugana ko kuri video ikurikira. Fin de la parenthèse. Bon, après kugira ukoresha ma plateforme ntibisaba ko buri muri lebo, hari abazikoresha bari en indépendant. Bon, muri ico gihe rero tu travailles avec des agrégateurs. Namasite ushobora gucako akagira iyo distribution pour toi. Genre DistroKid, TuneCore n'izindi. Ubwa kabiri reka turabire hamwe licence et artiste. Kubijanye rero na licence n'umu artiste, ngira ndabice ko nigoga kuko ni birebire sana. Bon, kuri ico gice haza ibintu bibiri. Maison de disque na label. Ahanini hari maison de disque qui investit sur un artiste. Aho rero turasangamo ama major. Aho rero twasanga nka Sony, Universal, Warner n'izindi. Gisigura hari ama maison qui appartiennent à des grands groupes. Music si source de revenus yabo principal, nka Sony ironka amahera menshi yakuye mu appareil électronique, n'ama PlayStation n'ibindi. Bon, aho niho ama maison de disque ahanini akura ama financement. Hama rero hagacaza lebo ziba ziri mu ma maison de disque. Uretse ko batahuye. En gros, mu artiste uri muri lebo kugira uronke contrat na maison de disque. Nka Columbia ikorana na Sony, Play2 ikorana na TF1 n'izindi. Après, hariho aba artiste bakora ama lebo yabo iyo ama maison de disque barondeye. Aho twovuga nka Grinta ya Kobalade. Bon, après, office ikibazo, tu peux mettre un commentaire, ugashira ko like, ça fait plaisir. Abaye mu YouTube nke ngo musaba ma like. Mugabo nuko kugira nyereke ko nshigikiye maka like, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon, tuvuge ku vyunguka rero. Gute maison de disque na label vyunguka ku artiste. Hari ama royalties arivyo biri mu ma stream, téléchargement, support physique nka ma CD, merchandising ajya ma t-shirt umu artiste asohora, aho twavuga nka Sharo ya Niska, Vortex ya Maître Games, le branding ama partenariat yose akogwa kuri umu artiste, la synchronisation ijanye naho indirimbo yawe ikoreshwa, yaba muri publicité, mu ma film, n'ibindi. L'édition. Bon, tugeze kuri partie ya edition. Hariho abandi bantu bita aba editeur. Uribuka ajya ama major twavuze, Sony Music, Warner na Universal, kenshi abafise ama maison d'édition bikorana. Aho twavuga nka Sony ATV ikorana na Sony, Universal Music Publishing ikorana na Universal. So, umu editeur rero icakora, c'est un professionnel de gestion des droits d'auteur et de développement de carrière. Umu editeur rero akazi kiyo karatandukanye bivanye n'uwo ariko arakorana. Umu editeur akorana no mu beatmaker, aramuhuza n'abandi ba artiste bari kumwe muri label n'abandi baba batari kumwe muri label yi. Muri make aguma muronderera abo bakorana
araba amaformalité juridique, gestion des droits, no kugura amamatos amwe umu beatmaker ashobora gukoresha, no kumurihira déplacement iyo habaye session d'enregistrement aho asanzwe adakorera. Hama umu editor akorana n'umu artiste hari ibindi bintu bikeya bihinduka. So umu editor rero agerageza gufata produit y'umu artiste yiwe akayishira mu bintu vyinshi bishoboka nk'ama jeux vidéo, ama film, Netflix, ama publicité n'ibindi vyinshi. Ico gikorwa rero kikaba ari kimwe c'intervenant muri bimwe twavuga la synchronisation. Muri make, sa mission c'est de promouvoir, développer et investir dans la carrière des auteurs-compositeurs. Bon. Revenons au vif du sujet. Ivyo twavuze vyose précédemment, woba wiyumvira ko ataho bijanye na sujet yacu ya droit d'auteur. Mugabo n'utu détails duto niyumvire ko turi essentiel kumenya imbere ko dutahura droit d'auteur. Du moins, ni kugira utahure comment le bail un peu complexe. Kugira tugaruke neza iwacu nuko dutahura la SACEM, ariyo Société d'auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Une société de gestion des droits d'auteur aho igabura amadroit y'ama œuvre n'inyungu zayo ku babifitiye uruhusha. Tumaze igihe kirekire twumva injyane ziva ku busuma bw'ama œuvre artistique aha mu Burundi, notamment Lolilo awezi akamwiba Thompson muziki kuanzia saa hii kwa hii saa mbetu lisangapi 15:49 tuli samedi basi 50 kisha tumepanga naye kusema tufanye nyimbo nini. Mwisho wa siku akanambia kama hawezi akafanya nyimbo na mimi mpaka nipatie hela, mambo kama hayo. Baada ya siku tu nikasikia nyimbo yangu imetoka, alafu project yangu ile nyimbo ninayo kama vile kitu cha mwaka yani. Tout d'abord jewe ikintu nshaka n'igiki ivyo vyose bizoba ari guca mutungane bizoba ikintu ca mbere itegeza kuba nuko ijya ndirimbo iva kuri YouTube. Ibi vyose bigaruka kubera atamategeko ari clair ahari canke ari strict. Mu Burundi turafise ikigo kijejwe ama droit d'auteur arico Office Burundaise des droits d'auteur, OBDA en sigle. Ico kigo kuva kera cidogerwa n'abartiste. Kice kiba ikibazo cha duturongoye muri Amicale des Musiciens canke muri OBDA. Uravyumva? Kubera ko umuziki wacu n'ubundi ntabwo kingi. Uravyumva? Nibaza ko bizi ko n'ibindi indirimbo zacu barazigurisha ku ma studio. Je ndashaka no guhura n'umuntu akambwira ngo indirimbo yawe iraryoshe mugabo ngo ndamaze kuyijya ko nka 120 000. Nous les artistes, nous avons toujours réclamé que la loi soit appliquée dans notre pays. Parce qu'il y a des gens qui continuent toujours à exploiter les produits des artistes. OBDA yaramenyesheje mardi le 27 juin 2023 ko ama hotel, ama bar, ama restaurant, ama studio, ama salle de réception, ama salon de coiffure, arimo télévision azofatwa nk'abakonsomateurs des œuvres artistiques gutyo bazorihishwa ama frais d'exploitation des œuvres. À votre avis, n'abartiste bangahe bandikisha ama œuvre yabo muri OBDA? Haba ingorane za droit d'auteur bazikemura gute? Bon, ni ibibazo byinshi tugifise. So, iyi video ntiri ngaha kugira yerekane ivyo OBDA idakora. Mugabo iri ngaha kugira urabe ikibazo cyo kwibana ama œuvre artistique mu yindi angle. Bikunze unaterere mu hinduka ryavyo. Bon, yari NF Young, duhurire mu commentaire mufise ikibazo, mufise intererano. À bientôt, peace.